abarimyi bijukiye gushira mu ngiro migambi bisaba yuko basaba ifumbire nyinshi tugeranije niyo bari basanzwe risanzwe itangwa turavye ibihe vy'irima biheze. Vyarabonetse dufatiye kwirima ry'agatasi gaheze tugaca turaba n'irima ry'impeshi, vyarabonetse neza yuko abasavye ifumbire babaye benshi cane kubera batewe akamo kandi bitavye n'akamo katewe na nyinshi mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo baje ku kivi bagwize umwimbo. Ikiro ni ikintu twobanza kubabwira nivyo turabona neza yuko hirya no hino usanga hamwe avuga bati nitwarose ifumbire abandi ati twebwe ifumbire irikirashika itevye. Iki rero nico gituma niko ndababwira nti ni ikintu turiko turakurikirana ha mushikiranganji ndusinziriye no kuvuga ko abakora mu bushikiranganji hirya no hino bariko barakurikirana iki kibazo ku neza y'umurimyi, aho umurimyi avuga ati jewe ndakeneye ifumbire, umuntu heza akaraba ati mbega ifumbire yihuta yoshikanwa n'iyi. Twagiye tubona hariho ifumbire bita totahaza cyane cyane mu kiyaya c'Imbo, twarabonye neza yuko iyo fumbire totahaza vyihuta ko iyo fumbire ishobora gutangwa. Iki rero kiriko kiratangwa kandi n'ibiharuro tubona ko naho taronka icegeranyo neza biriko biragenda neza. Hariho n'ahandi barimyi bavuga ati turakeneye ifumbire ya imbura yihuta, naho nyine naco nyine twagikoreye kugira ngo turabe neza ingene vyifashe. Ubu rero nibaza ko ari akaryo keza kugira ngo duhumurize abene igihugu bumve yuko iki kibazo c'ifumbire kiri mu myitwarariko ya leta kandi turiko turagikurikirana. Turi mu misi ya nyuma gusozera iteragira. Mugabo rero mu ivyo bijanye n'iteragira nico tubereyeho umushikiranganji, hari impano zigenda zihabwa abarimyi bakamenya bati mbega iki gihe tuzotera ibihe, ivyo kwera n'ibihe ivyo vyose tureza tukabikurikirana kugira ngo tumenye neza uko vyifashe abarimyi bagenda baronka impanuro ngene bavyifatamwo.